Nigiki cyatumye imushira hejuru cyane? Nigiki? Aya. Abantu ngo ndashaka gutera imbere, ndashaka kuba hatari, wahatari gute? Inzira ni imwe, si zibiri. Haleluya. Nico Some mu Filipi 2 murongo wa 5 gushaka kuwa 11. Mugire umutima muri mwebwe wari muri Kristo Yesu. Ahari amajambo akomeye. Bivuga yuko hari umutima, hari ukuntu Yesu yarameze, tugere ujya mutima muri twebwe no munsi. Iyumviye ko kungana n'Imana, kwa kuri meme nivo n'Imana ari ikintu cyo guhagarara ko nta kiveko. Ngo mais il s'est dépouillé lui-même. Ukute lui-même. Yari yambuye. Yari ikuye. Wenyene. Si Imana yabimukuye. Si Imana data yabimukuye. Ni wenyene. Ukute wenyene. Rero shaka no munsi twiga ko ari wewe wenyene. Ukuye kuvyikura. Kuko utavyikura. Azogira gute? Azobigukura. Ubabaye ariko. Haleluya. Ngo isede puye wenyene yisiga ubusa. Mwana jambo yigize ubusa. Yigize ubona atacyashoboye, aremera baramuboha. Aremera baramukubita. Aremera bamanika, baramucumita, baramucira ko mate. Aravyemera. Kandi ari we yabaremye. Cyamwe Imana ngo vyose byaremwe nawe. Umuntu waremye agucira ko mate. Kinyabana ni kamacandwe. Agukubita arakubamba ukavyemera. Wenyene yigira ubusa, wana majambo yari rekuye. Il s'est humilié lui-même. Yari ikije bugufi wenyene. Niko navyumva. Hariho gucishwa bugufi muri Deuteronome gusura mu byagezwe 18:2 bavuye muri Egiputa bagira binjire mu gihugu cy'isezerano. Imana yabwiye ati narabacishije bugufi. Ndabicisha inzara. Ndabishishije inzara inde? Imana yarabagize gute? Yabicishije inzara. Mundabaga mbwa ntiyapfuye n'inzara kubera iki? Ndabagaburira manu yari serum. Serum urayizi. Serum nugira ntupfe ugumubaho. Manu yumvira imyaka 40 ujya bya binyene. Tufate hari abantu bakora ibiharage ngaha. Ibishimbo. Nta numwe bikunda DJ nyene ko mutinyana none. Okay, urakuri biharage yumvira rero kuva le 1er janvier ugibiharage gusa ta n'umuceri ko murundi bashaka n'umuceri biharage gusa umwaka wa mbere ubiharage gusa mwaka wa kabiri wa gatatu wa kane wa gatanu manu imyaka 40 bagerege ari toka ati turarushe niyo manu yawe nitushaka serum turashaka nyama. Ewe Egiputa twari twibereyeho neza, twarajya concombre, twarajya inyama, ayo nga manu barageragera babwira Imana ati turarushe ni manu, turashaka rero akanyama. Jewe ngenzi jo nabaha turarushe niyo manu, ndushaka kumva ikintu cyitwa manu chafu mutwica basi. Mushaka iki inyama, mushaka iki inyama, yindira inyama uzoziya muri Kanani, ntukeneye Kanani turashaka ubunyene. Murashaka inyama sawa. Bareke ndabaha iyo nyama bashaka. Baraziriye zibava amazuru zose. Ibintu ukurasa Imana itabishe mugambi, tuko tugiye iki muri kanguka. Ezeki umwami nde? Ezeki yagize gute asa myaka 15. Muri myaka 15 agiye ngo urakoze imyaka 15. Aci imyaka 3 avyara nde? Manase. Amakuba babonye n'uwo Manase. Murongo 8 mu Gifaransa navuga neza ngo il s'est humilié lui-même. Wenyene yicisha bugufi. Twatanga tuvuga gute mugire wa mutima. Mwana majambo n'umutima wo kugira gute? Wo kwicisha pana guca bugufi. Haro guca bugufi no kwicisha bugufi. Amen. Kuko abaciye bugufi nabwiye ikintu kimwe batabizi. Umuntu wese aciye bugufi ntibisigura ko yicishije bugufi, ashobora kuba yacishijwe bugufi. Biratandukanye. Hari umuntu aciye bugufi ko yacishijwe bugufi. Hari abantu ubona ngo
baraciye bugufi kwereka barakenye. Ano mwana mwiza vuga neza nta numwe avuga nabi ntagira iki akenye muhikash urabe. Ya bombe arota de marinyegeje muri we. Jewe muranzi mwaje kunjira ikinyuma jewe. Mwese ngano bagaburira mwese. Uwo ni umuntu kwa undi yawe yagenda gucyanye oya ntaco je nicara no hasi. Kubera iki yarakishijwe bugufi n'ubukene. Harakucisha bugufi n'ingwara. Sivyo? Harakucisha bugufi n'ibibazo mu buzima. Harakucisha bugufi n'iki? Ni Imana. Amen. Iragucisha bugufi. Mbwa kugira gucisha bugufi irabanza kakureka ikaguha chance kwicisha. Iraguha chance ugira umutima nko wari muri Kristo Yesu. Cyo twanga mu ngo ngo isetu miliyari lui-même wenyene yaricishije bugufi. Haleluya. Nico cyatumye nubwo ari umwana w'Imana nubwo atacyari bwakora na kimwe nteco yigeze akora. Yesu ntacaha yigeze akora. Ntacaha yakoze. Ariko Imana data ntiyamucize hejuru kwera atacaha yakoze. Avyumvise? Ntiyamucugije hejuru kwera ari umwana w'Imana. Oya. Yamucize hejuru ngo icyatumye vuga uti cyatumye. Icyatumye ashigwa hejuru nuko wenyene yiyambuye ari kuri cyubahiro yanga kungana n'Imana. Kuko wewe nyene nubwiwe n'Imana. Niwe yaremye vyose. Yaremeye yigira umuntu nkadawe nanje. Aremera gutukwa, aremera gusuzugwa, ariyambura icyubahiro yicisha bugufi lui-même wenyene. Nico cyatumye. Haleluya. Abantu benshi baradura kushigwa hejuru ntibasoma umurongo w'icenda cyangwa ntibawuzi. Kuko ari cyatumye aduga. Ibirani biraho kuri Yesu gusa birana wewe. Ivyo urimo vyose sabakoze Imana gusa. Ivyo urimo vyose Imana izo kuduza. Izo kuzamura. Ariko izo kwanze guha umwanya. Irindire irabe ko wa mutima, vuga wa mutima. Ko wa mutima uri muri Kristo Yesu uri muri wewe. Ko wa mutima niye ubona bizotuma ikuduza. Amen. Izina rirenga ni mazina yose. Imana, Mana, Data, Yesu iyo zina yarishize hejuru amazina yose. Amen. Aramade mushobora kugira ngo mu izina ry'Imana vayo ntaveyo. Avuga mu izina rya Yesu. Iyo zina naritinya. Ndaritinya kuko Imana iyo zina yarishize hejuru y'amazina yose. Umuntu wemera ngaha ku isi iryo zina ryiwe arafite izina. Iryo zina riri hehe? Musi. Ingwara utinya irafise izina. Nimba ari kanseri musi izina rya Yesu. Nta kintu na kimwe kiri hejuru izina rya Yesu. Okay, abaje mu ijuru ni bande? Abamarayika bo mu ijuru bumva izina rya Yesu barafukama. Ayo ku isi nayo ni bande? Wewe nanje. Izina rya Yesu. Aha, kuzimu nayo ni bande? Abadayimoni na Satani. Imbere y'izina rya Yesu barafukama. Haleluya. Barafukama. Ariko nubwo bafukama imbere yuko umurongo uhaba umurongo wabaye ryari washoye kwandikwa kuko Yesu yapfuye akazuka. Aha. Atarapfa ngo azuke. Atarapfa ngo azuke. Satani utanka. Lucifer yarubahutse avuga ati ntabwo ndazi yuko niyapfa akazuka neza kumufukamira. Umwanya atarazuka rero. Umwanya atarango ubushobozi rero ubwo nyene dusomye ngaho. Reka namusaba mfukamire. Egaragerageje. Kwa Satani umuntu yubaho kaze Yesu. Aramugerageza ati niba mfukamira. Girande akobwira nde? Yesu. Niba mfukamira ndaguha kuko navyo ububasha ndabuhawo shatse. Haleluya. Rero nabwo yuko igihe cyose ukoze icyo Satani agusunize gukora uramufukamiye. Igihe cyose abwiye kuja gusambana, kuja kwisambanya, kuja muri pornography ukura mufukamira. Twahamagariye gufukamira nde? Yesu. Amen. Harafukamira Satani batazi kwa baramufukamira. Mungu wa nyuma 11 en France avuga ngo et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur. Alléluia. Si mon ennemi uhoraho.
Seigneur ntuhora, Seigneur ni umwami, sivyo? Mugabo mpari umwami w'abami, Seigneur. Yesu ni umwami. Indimi zose zivuga ngo Yesu ni umwami. Yesu ni umwami, bivuze ngo Yesu ni umwami, acagira data agira gute? Seigneur mutahura. Kwika tuvuga ngo Yesu ngo acahabwa icubahiro. Kwiki icubahiro gihaye Imana data. Mana jambo uhaye icubahiro Yesu, uhaye icubahiro se wiwe. Iyo Yesu uvuze ko ari umwami ukavyamamaza, data hawe icubahiro. Imana ishimwe. Haravuga ngo bya Yesu umwami ngo nivyo madini n'igiporoti, oya nivyo mu bijambo ry'Imana. Kuko iyo igihe cyose abaye umwami, data wo mwijuru ahabwa icubahiro. Hari ibintu wibwira mu mutima udashobora kubwira abantu. Indoto wewe ufise wibwira mu mutima ngo ndashaka kuduga. Satani yari umukuru w'abamarayika, yari chef wa louange na adoration. Satani yavuze ngo azoruta isuma vyose. Ntiyashatse kuba Imana, ntiyashatse gusuma Imana, yavuze ati kameme tungane, ndarusha n'agasuzuguro, ndashaka nanje ntegeke, bantazire, bandirimbire, banshire hejuru. Aho bati Satani arasara anakomeye mutwe, benshi baze gutyo. Hari umutima wari muri Kristo n'umutima wari muri Satani. Ubwibone n'umutima wari muri nde? Nimba ari mu byaha ya mbere Imana yanka. Avuze ngo muri ibintu bitandatu cyangwa ibintu ndwi. Imana yanka bisesema Imana. Ndafinze batangura kuki? Les yeux hautains, amayaso y'ubwibone. Ubwibone cyo kintu cya mbere Imana yanka. Sivyo? Ubwibone niwe bwatumye Satani akoroka. Nje gituma rero agerageza kugushiramwo umutima watumye akoroka. Siko muvyumva. Hariho umutima wari muri Kristo. Amen. Mugira wa mutima muri Kristo. Igihe cyose ugize ubwibone wavuye muri wa mutima wari muri Kristo, wambaye umutima wari muri Lucifer. Birakomeye. Yakobo cya 4. Mwo gatandatu ushaka kuwindwa. Imana itanga ubuntu ugira gute? Ibisigura iki? Ndafise ukuntu kenshi mbonye ijambo ry'Imana, ndafise ukuntu ngira pause, sivyo? Ngahagara gato nkiyumvirane kweki uvuze ngo ubuntu burushirije. Mu Gifaransa bavuze ngo il accorde au contraire une grâce plus excellente. Excellence. Nikuvuga ikintu ki top. Sivyo? Rero iyo uvuze ngo hari ubuntu buri kuri top, buri kuri excellence, bisigura ko hari ubundi buntu buri bubaya, hari ubuntu buke, hari ubuntu buri hagati, hari ubuntu bwinshi, hari ubuntu mwese arasa ubuntu kuri niveau yiwe. Amen. Aho twavuze ngo hari abantu kubera wa mutima wo muri Kristo ukabona ko urubusa atashoboye wenyene. Kumwe Yesu yavuga muri Yohana 15:5 ngo sans moi vous ne pouvez rien faire. Mutambona ake mwoshobora. Ngo kubera ko buntu wo mutima ngo yamutugije hejuru. Anatuboye ngo Imana yatanga ubuntu budasanzwe bwinshi burushirije abicisha bugufi gira gute? Abagira gute? Abicisha bugufi. Siko mwumviye ko nafusigura ngaha. Murongo 6 mu Gifaransa ngo Dieu résiste aux orgueilleux mais il fait grâce aux humbles. Alléluia. Aba humble ko bavangaha n'abantu bicishije bugufi. Nagera gutira ikintu kimwe ntushobora kuba guca bugufi naturellement gutyo. Kwera kamere yacu ntiyemera ko uca bugufi. Kamere yacu ariyo kamere dufise mu mubiri tuvukana tugendana. Iyo kamere ya mishaka ko wakwemera. Anavuga ngo ninde muntu adashaka wamwemera namwe duze ukuboko. Tuvuga uti no Jesu shaka wanyemera, je nciye bugufi. Ariko yibwiye Satani mu mutima. Sintraje uvuga Imana inazi umutima wawe. Ngo wicishe bugufi agira gute? Iguha ubuntu. Ive grâce ku muntu yicishije bugufi. Ariko iyo wewe ugize ubwibone igira gute? Nimko murangurikira? Igira gute? Abari ntibanyuve kandi baraza ninga. Igize ugira gute? Irakugwanya. Abinyuma mwavyumvise? Imana igira gute? No musi barantera amabuye ngo tubwire Imana tugwanya. Tushaka Imana tutabara no tubwire Imana tugwanya.
Imana igwanya wewe, igwanya ubwibone buri muri wewe. Nabisubiremo, ntizokugwanya wewe, ahubwo izogwanya ubwibone buri muri wewe. Ni mu bintu byose bizibira ubushobozi bw'Imana, ubwibone cyo kintu cyambere. Amen. Ya cyose ugize ibintu ushatse kungana n'Imana, kuja kuri niveau y'Imana, Imana irakugwanya. Imana ishimwe. Murongo muje muri Petero wa mbere cita 5. Petero wa mbere cita 5. Murongo wa 6 kushaka 8. Kunda mu kirundi basiguye neza. Nuko gute? Ndabona buri munsi nibashaka kwishisha bugufi. Ukunda abwira musore ngo nimusubiremo vyekana ko mudashaka kwicisha. Nabwire ku neza yawe ni wicishe bugufi. Kwicisha bugufi ni ku neza yande yawe. Cyeke tumamvuza ngo ni mwishe bugufi uvuga uti amen. Nungu umuntu yoza akaza akakuburira Imana itarashika ati ndagutera inkuru rero araje. Ku neza yawe icishe bugufi. Kuko ntabikora naho arazi ngena gucisha bugufi. Haleluya. Ngerabwira ni kenshi iyo gushije bugufi ubuntu bw'Imana buratewe no kugaragara mu buzima bwawe. Ndabwire ngitegura ino nyigisho nambise umurongo no utebaho gatoya. Kuko nabona uvuze kenshi ariko niyoza ko ari bake utahura. Jiri nagusabize gatoya. Nabandi ba volontaire bakerebuse nkaba batatu boza. Jiri yicare ngaha. Felix yashitse ntabwo mugisha ko yaranyeruka ari hehe. Okay. Aba babiri mwicare ngaha. Ana imwe bya mu manza hasi najo ntiyacafuye ntugira ubwo. Aha imbere yiwe muje aha imbere yiwe. Abandi babiri hari undi yari yaje. Nta wundi muntu yoza. Undi umwe. Kubwibone butangura gutyo nyene. Wumva ufise isoni yo kugira ngo je sivyo ni by'abana. Abasebisha we babwiye muze ntizabwiye mwicane hakuru. Ngo babiri yoya mweguma ngaho. Mwe muze ngaha sivyo. Uyu rero ikaravati n'ikoti si Imana sivyo. Mbwa tugereranye ko yicaye mu ntebe ntugare cyane. Rero aba bacenga ngaha mwegerane gatoya muje imbere yiwe mwese. Aba bari ngaha murabona mwe sorry. Murabona mwese abari ngaha. Aba bicishe bugufi kumwe. Uko kw'Imana kuri uko kw'Imana. Bose ari ngaha musi aba ni bazoronka ubuntu bwinshi. Kuko giye gikwiye azobatusa. Haleluya. Uyu nawe n'uyu mase kuja musi k'uko kw'Imana. Sivyo nikigereranya n'igikino gusa. Nibikino nabwibona ufise navyo navuze sivyo. Ariko base kuba umba uko kw'Imana kuri iyi niveau wewe ari hehe kuri iyi niveau. N'uyu ari kuri iyi niveau. Abarene bazononzogwa gose aba. Ko adashaka kwishira bugufi. Kuko principe y'Imana abiduza abo yitaho abitabara bari musi ngaha. Haleluya. Jage tuma rero wewe kuneza yawe icara hajya uramvye kujya nye barambije. Niwaguma hajya uzobona ubuntu bw'Imana. Ariko ngo ryari bukeye mugihe gikwiye no kuvuga iki? Umwaka umwe ukwezi kumwe bizinde yonyene. Agiye bari ngaha bari mu ihinguriro bariko barakanywa neza. Kandi ibigaragaza bacamo ngaha kuri abaciye bugufi hari ubuntu special bwashoboza kuguma ngaha. Kuko igihe Yesu yagiye ku musaraba ari ku musaraba. Haleluya. Yabaranje yavuze gute? Habaye iki? Hari ikintu cyabaye. Imana ishimwe. Yavuze igihe yemera kuja musi y'ikiganza hagaragaye umumarayika. Mwazumvise? Yagaragaye avuye mu ijuru aje gukora iki? Kumutabara ave ku musaraba. Nakubitwe kumushoboza. Amarayika bagushoboza guca mu bigeragezo baguma ngaha. Abanye badahisemwo. None kumuhagaze byakwegerageza uje hariya. Wewe wagararije nyene.
Haleluya. Abantu bose muri ngaha muragowe. Nimwikebuke. Mukanguke. Muce bugufi. Ndabwiye ntushobora guca bugufi uguma ugoroye amaguru. Kugira uce bugufi amaguru agira gute? Abantu banga guca bugufi ntibashaka guca bugufi. Baranga cewe kameme polisime no kameme. Ivyo nibikora. Ceri diregiteri kameme je kameme sinokushara hariya. Uranzi wadiwe. Muranzi mwebwe ivyo rero bizokugumiza hariya. Ngahuzuye barisiferi n'abagenzi biwe bose. Aha. Baba ndi entiere bakoroka bose nawe. Babunze inyuma yarusha ukuboko. Nuko yagiye kuri gauche yavuye kuri droite. Ariko n'ukuboko. Ariko ukuboko nuko byakwere. Murakoze cyane mwakomera amashi. Mushobora. Haleluya. Imana ishimwe. Kwicisha bugufi. Vuga kwicisha bugufi. Ikintu cyambere kizibira ikiganza cy'Imana. Kizibira ubushobozi bw'Imana n'ubwibone. Ushaka ko Imana ugendera icisha bugufi. Kwicisha bugufi no kuvuga ikintu. Igihe ukurasenga Imana ashobora kubona bicisha bugufi nacisha bugufi. Ko bicisha bugufi urashobora gusenga ubona ko bakurenganije. Hari abasenga bagana gusenga Imana bayagiriza ko yabarenganije. Kandi benshi kandi ngaho urahari. Ako kamana wabonye uribuka mbega ivyo nagize. Ega ni jewe. Ntunyitiranye na wa wundi. Kwera iki waciye bugufi ubona hakimana ikoze. Ariko Imana yavuze ngo ni waciye bugufi nshina bikora ubwo nyene. Yavuze ngo mu gihe Haleluya. Igihe gikwiye kitaragera rero usenge. Nimbuze kuri umugombe bw'Imana. Imana ndaje imbere yawe. Biragoye ntivyoroshe. Ariko bwa buntu bagirira Yesu. Haleluya. Bwa buntu bagirira Yesu kumusaraba. Ukaronka marayika akaza kumushoboza. Nani ndashaka umarayika nshoboze. Kugira ngo umenga aha muri nozira. Ino bavuga amajambo ndakwije ukuri. Imana izokugira ubuntu. Izogushoboza. Sivyo ngo tubiva mu nyene ariko uzoteba ubivemo. Ariko umwanya tarabivamo izobana na. Abasore batatu bemeye kuja mu muriro mutano y'umuriro. Shadraka Meshaki Abednego. Imana ishimwe. Baciye bugufi. Kuko umwami yabwiye gute fukamira kino kigoma. Avuga ati jewe amavi uyibona jamais. Afukamira Imana uhoraho. Yonyene. Muranse. Turabata hariya shaka mudute hariya. Ntidushobora gufukamira ikindi kintu atari Imana. Haleluya. Bacaterura babatera mu ifuru imwe uri kure honyene urashobora gusha. N'abatwaye barabiro nabi bari kure. Ha umwami aje kuraba basanga avuga ati ata nje ngira ndagwaye myopi na myopi ari jo gihe. Amaso nabona neza. Je nabategetse gutaha abantu bangahe? None ko mona 1 2 3 oya fasha. Hey kadogo ingo haru. Harotura 1 2 3 debuka neza. Oya jena jewe niho nari twataye bangahe? None ujavuye he? Vuguti yavuye he? Yarungitswe. Hey! Yarungitswe. Yarungitswe kugira ngo apana ngo baveyo. Ntibashe. Ya. Tukadusanga badukureyo. Roya, hari Imana ishaka kugumeyo. Vuguti gumayo. Hari gumayo kuko utarasha neza. Hari umukate utarasha ukuye mu ifuru urabishe kurya. Ashaka kwanze umuke bien neza. Akunda umukeke, kandi akunda umukeke. Nka jewe akunda umukeke. Umukeke uvuye gutanganyika urya. Nshaka kurya ubwo nyene. Hari akariro gakenewe. Hari akariro gakenewe kugira umukeke uryohe. Ariyo temperature utarashikira. Nde gituma kiri muri uwo muriro. Je warampevye njanye nabariya ntiyaguhevye. Ahubwo ni kuneza yawe. Kuneza yawe niwishije bugufi. Ugumeyo ushe bien. Ngo bavuyeyo wasanze ngo nta na katoye nta kunuka
umuriro umwotsi kandi bari mu muriro kubera iki hariho wa mugabo wa kane wa mugabo wa kane azoza aho uzoba uri hose nawe bizoguturira azobana nawe kubera wiciye bugufi abantu n'abantu bicishije bugufi. Haleluya. Utishiye bugufi ntazoza. Amen. Ariko iyo wemeye kwishisha bugufi wowe uti ndanse gufukamira Bayali, ndanse gufukamira igigwamana, ndanse gufukamira ubusambanyi, ndanse gufukamira ububeshi, ndanse gufukamira corruption, ndemeye shaka munyice nimwanyica ngenda mu ijuru, ndemeye byose wa muntu wa kane atamanuka. Haleluya. Uwo muntu wa kane ntako yatera inkuru yarahagaze hajya mbona abantu batatu n'uwa kane. Uwa kane yaje gutegeka umuriro ati ntimubakoreko bari ngaha ntimubakoreko kuko bano bantu bumviye bicishije bugufi. Imana ishimwe. Inkuru ya Paulo nakunda kwigarukaho ngaha murayizi ariko no bakabiri cya 12 2 Corinthiens 12 ngene Paulo Imana amubwiye. Paulo yari afise ubwenge bwinshi yaronse ama revelation arabivuga nawe nyene ati yaronse ama revelation guhishurirwa gusumbana ba Petero bagendanye na Yesu gutya ba Yohani bose ama revelation ya Yesu arabarusha kandi wewe yaje mu nyuma. Wewe yaje Yesu yamaze kwigira mu ijuru ariko yaronse ubuntu budasanzwe. Haleluya. Igice 12 mu gisomye kuva gitangura atanga bavuga mu migani ngo ndazi umuntu yagiye mu ijuru ya gatatu mu nyuma amanutse avuga ngo ndazi umuntu amanutse aravuga ngo atanga kwivuga ko umuntu heriwe kugira ngo yavuze ngo kugira ngo singira ubwibone bwinshi. Iyo ufite ubwibone Imana ikugwanya wagiye kugwanya gute none irarekura ibintu bikaba ku buzima bwawe. Yobu nimba yatewe na Satani ninde harusha Satani yamuhaye rusha mugabo ati genda mugabo harandakora kumbe nawe ashaka kureka ati mukoreko gatoya mugabo hajya ntuhakore kugira abanze yige guca. Ndagusavye nturindire ko banza guca ngaho icishe bugufi wenyene mureke wenyene abikore wicishe bugufi wenyene mugihe gikwiye akuduse. Imana ishimwe. Tubana dusoma bamwe quand je suis faible c'est alors que je suis fort. Iyo ni munege nke niho iyo wowe katavyishobora mwana ntacyo nshobora jewe nta na kimwe utabaye nani bishoboka aho uravuga ati voilà aho ni je ngira nkore rero Imana igufata hariya nyene wishiye bugufi ikagira gute kakuduza kugira yo nyene habwe icubahiro ndiho abaho umugisha.